gangster. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa salamu bwana Yesu kwa Kristo, jambo sana kwa sala walikuwa kanisani. Unaposikia best voice unakuwa unamsikia ni Kube Drama, inaandika D-R-A-M-A, afu inasomeka drama vile. Toka ndani ya Juma la Dhahabu JC Production. Niite Kube Juma Drama, jina la kujitafutia ugali bro. CEO, utapata habari yako. Unomusi umutumiri wanje akaitwa Niyogushima Sadok. Change ukaumwa magara Sadi on touch. Umezikute Sadi? Namahoro menshi. Umezibye? Ndashimira. Ama Sadi uraberewe sana. Merci beaucoup. Urakoze sana kwitaba akamuri JC Productions. Sadi asanzwe akora iki mu buzima bwiwe bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose sanzwe ndi umunyeshuri. Apari umunyeshuri ndi umuproducteur w'indirimbo za audio. Ego. Umuproducteur w'indirimbo za audio tumaze kumubona yuko ari Sadi on touch, akaba asanzwe akorera mu kigo cha JC Productions. Uno munsi tukaba twamuteye akamu sana tukamumagana muri JC News, turi muri studio za JC Productions. Hama Sadi, Icyambere nishimira nuko mpuza n'abantu baba baje gukora indirimbo tukayaga tugahuza, ico cyo nyene kirahagije. Icyanjemo jewe namenye umuziki nk'ikiga mu mwaka wa 4 primaire, bitangura kumba nkuko mvuze gitari acoustique ndayivuza gushikaho bimbamo kuririmba, ndabikuriramwe ndi muri chorale abana muri église, nakuri muri église na papa yari umujena muri église, mama yari umuririmbyi, numva nanje vyategerezwa burya bavuga ngo isase riva ku cuma, nimba mama yararimba canke papa yaravuze ati jya tuntu twakera batwita ikembe. So that niyo mpamvu nanje rero nategerezwa izo ngabire zose zikaca zinjamo kugira ngo nanje shobora kuzikoresha. Hama birajamo kuririmba, iyo ndirimbo ndayiyumvira uko nyene, iyo njyamye kenshi jewe ndirimbo nkunda kuyironka iyo njyamye. Ndaryama amajambo aranjamwo, mvyutse ncavyukira muri studio ndakora beat, niko kuca naje sane match. Sadi, indirimbo ziwe nyinshi tumaze kuzumva yuko umenga ntabwo ari gospel. Hama kubera iki zifise style yazo, ntabwo ari gospel cyangwa ntabwo ari profane? Indirimbo zanje zifise amajambo y'ubuzima busanzwe bwanje, izindi nazo iyindi nakoze ivuga ngo urugendo rwabaye rurerure, nari nahuye n'ikibazo bituma nanje cyangwa ngo izo ndirimbo ndahita urugendo rurerure, kuko nabona kumenga ibibazo ni byinshi n'abagenzi nari mfise bose baramva ko baranta cyane ndakompoza indirimbo. Sadok, mugihe uriko urakora beats ni kiye kintu kikujyamo kugira ukore beat nziza? Kugira ngo beat ibe nziza d'abord ndabanza kumva umuririmbyi wenyene ubwiwe indirimbo yiwe uko ntiriko iranjamwo canke iriko iramezagira jewe, bikaca bituma nanje ndonka ubundi buhinga bwo gukora ibintu bivanye nuko ndiko ndayakira, ndiko ndahezagirwa. Aho nyene Sadi, umuririmbyi aririmbye bivanye nuko indirimbo ikujyamo canke iriko iraguhezagira. Indirimbo z'urukundo zishobora guhezagira umuntu? No, ntizishobora kuguhezagira, ariko ari umuntu ashobora kuririmba n'aharirimba ibintu vy'isi ukumva ko ari ibintu bifise swing, bigroove nyene, ukumva nawe biriko birakwatira, bigatuma nawe uronka inspiration yo gukora ibintu bituma indirimbo ishobora kugira akanovera. Nkuko twamwumvirije Mr. Sadok Niyogushima yamaze kutwiganira ubuzima abayemo bw'ubuhinyanyuzi bw'indirimbo, akaba asonze akora mu kigo cha JC Productions. Uno munsi tukaba twamuhamagaye mu kiganiro cha JC News kugira dutere inkuru tumenye byinshi mu byerekeye Sadi, mu byerekeye uko ukuntu anyanyura. Hama Sadi, niwe mukobwa utigeye wibagira sana mu rukundo? Umukobwa arahari, ariko kumukubwira iryo nibanga ryanje rije ku mutima wanje. Kubera iki Sadi? Kwibaraguza n'amakosa afite uco vyumva nawe. Nakunda mu rukundo kukikubwira wewe urumva no kwibaraguza cyane kwisarisha, ariko ico nibanga ryanje jewe jenyene, ariko majambo make sinkunda umuntu amvamira mu rukundo. Asante sana Big Daddy Studio, asante sana kwa mtu wangu alikuwa mbona zidi kuchukua time yako na kuweza kuangalia JC News. Siku leo imekuwa na Sadi ama Sadok Niyogushima. Nadhani tumesikia mengi sana, machache za chini ya kapeti za historia ambazo hazina rasmi kabisa ambazo hakuweza kuzisema, lakini nahisi siku moja utampiga live kabisa. Insha Allah, Ramadhan Karim, Waislamu wote ulimwengu mzima. CEO, utapata habari yako.